gisirikare, akaba yari muri police militaire PM. Ico gihe rero ngo yaranditse ati reka nkubwire ivya Ronze Oduze, ati igihe haba nari muri marine nibaza ko ari aba basirikare bagwanira mu mazi, ati iheze haciye haba permutation de militaire tous les régions, aba ex-FAB barungikwa ruguru n'abapemite ya bamwe bari Bujumbura, jewe nca nisanga muri PM, uvuga ko yaravuye muri marine n'abandi twari kumwe, marine ibirasambuwe kubera yari muri coup d'etat. Nibaza ko ari ya coup d'etat yaba le 13 z'ukwa gatanu. Ibi sinobigumako cane muri marine, aba officier nka bose n'abandi bafashwe bari mu mpimba, nibaza ko ariko aragira allusion kuri birya vya coup y'itariki 13 z'ukwa gatanu. Ati ngaruke rero kuri le 11 na le 12, hari 3:00 zirenga aho bavuga ko bateye amakambi, jewe nari muri etat major n'abagenzi baduhamagaye vyihuta, na komanda regio yitwa Victor aca azana pick-up 5 duciye Musaga ujabutse Pomuha, turabura aho duca kuri terrain no kuri Sekadem ni ya banki y'abasirikare, ubusimengi yari banki ntikiri microfinance. Ati murantunga, ati twarabuze aho duca kuri Pomuha, ati kuri terrain no kuri Sekadem bari bahari, twarakase duca kuri Pomuha hepfo Kinanira. Ati turabandanya kioske Sangwe duca tuduga nk'abaja brigade logistique FDNB base. Ati tutarashikayo dusanga entrée scolaire, abahungu baza gutera bahashitse bararasa, natwe tubatsa k'umuriro kuko ntavyo bari bamenyereye, barapfa. Tubandanya kuri barriere, umusoda yahari arafatwa, uyo sinzi irengero, n'abandi bafashwe bariko bayaga niyo misore ko baca bapakirwa pick-up, tuca tusakiranira neza hafi ya entrée principale ya base. Ati turagwana bahungira muri batayo para, hafashwe inkoho 13, turazibaka, abo irengero ryabo ntaryo nzi kuko bobazwa Victor niwe yabaha pick-up ikabajana, vuga uwo Victor niwe yategeka atabashire muri iyi pick-up batwara. Ati turinjira rero muri base, hari mwijoro, wabona abana bazana amasase mu mpuzu, abasoda b'u Burundi biyicariye kuri escalier babereka amasoro, abo bamwe baricwa, tuca tubarusha mape, ngira ni bimwe vyo ngira ngo ni iriya mvuga iharawe, tuca tubarusha mape. Utarazi terme twavuganye yari orvi, kuvuga ko yacapfa kuko harabari bambaye militairement, twaragwanye gushika matin. Abo nabonye vis-a-vis gushika matin yari 17 bapfuye, ariko abatwaye barenga plus de 80. Ati kandi ngaho haba harimwo abasoda bo muri base, abafashwe mu maguru masha toujours introuvable, mais abandi baciye babajana Kamabanda, bukeye babambuye inkoho. Ati regiye nizo zabakoreye imitation, abandi baja mu Cankuzo. Jewe abasoda bapfuye kuri kote yo muri base bari 5, na batayo para, kubo twari kumwe hari n'abakomeretse 17, umwe ntazopfa asubiye kubona aracari muri police militaire, nibaza ko ngira ngo yahakuye ubumuga bwo kutabona. Twagombowe 2:27, intambara yaheze, abatugomboye tugiye nibo bobazwa le reste, kuko twakoze akazi amategeko arekura, ariko narumvise ko mu nyuma nka 8
mvyutse ko hari abakuwe mu mazu baricwa. Rukomandema yari Bunyoni, Desire Uwamahoro na ex generale Godefroid Bizimana. Uwundi yari ahari yari maire de la ville. Police militaire yamwandika PM, niko jewe nagenda bisoma. PM komanda batayo waho yitwa Rusheshe Jimmy, ariko nta bushobozi yagira. Ordre yava hejuru, hari umu ex-FNL niwe yakora amabi arenze. Ninaronka amazina yiwe na foto nzobiguha. Musaga hakoze komandema parallele. Ibi rero nibaza ko ari nka vya nko gukonfirma bimwe Pacifique na Focode baherutse kuvuga ko hari hariho komandema parallele ikura amategeko muri aha hahora ari ku ngoro ya perezida Melchior Ndadaye. Urumva ko hari hariho komandema parallele. Arabandanya ati na Baratuza yari anexecuta kuko tere ntawagiyeyo, donc Baratuza ntiyagiye. Ati yari mission na Rusheshe Jimmy bose barirukanywe, ariko Rusheshe yazize ubusa, yatwara ikambi comme statif Gihine. Nuko ibindi reka turabe, hari ivyo twavuganye ngira ngo biri privé. Reka turabe ko hari ikindi yoba yaravuze. Okay, bien. Ico nagomba ko dusangira nivyo yambariye, ibindi mbona ari ibintu privé, kumubaza wariwe n'ahandi n'ibindi. Gusa nari nshatse kugira mwumve ivyo bintu vyashitse itariki 11, 12, mbega nibiki. Urumva ko mu vy'ukuri hari hariho abajene bari armé. Ninde yabarumye? Bari bafise ihangiro rimeze gute? Ni ibintu vyinshi vyo kwibaza, mugabo reka twitarukire ku vyo nagomba ko tuba turaganira. Ndabasavye rwose rero uyu munsi ho ndabona ko commentaire yashobokeye. Nari maze iminsi ngira gutya nkaraba commentaire nkasanga iri bloqué, niko novyita gutyo, idashobora kuguruka. Mugabo uyu munsi nagize nti reka tube turaganira rero kuri iyi mvugo yo guhayagiza intambara. Ati tuzogwana bakashira. Nabonye n'indirimbo, hari indirimbo abantu benshi bahererekanya n'abandi kanabitere perroquet du pouvoir. Aba bantu baririmba rwose bakaninahaza ubutegetsi, bamaze iminsi bayisubiramwo. Bati Kigali tombe, ukumva ko harimwo obsession yo gusenyura ubutegetsi mu Rwanda cane cane. Ibi bintu rero nagomvye ko tuba turabiganira, mbega bishatse kuvuga iki, bifise uburemere bungana gute n'ibindi. Reka rero tugende buke buke. Hari n'umuntu yampaye nako ndayimaranye iminsi, yarampaye fichier ija dans son sens. Ni bagira nko kugerageza gusigura aya majambo, ni nayo nanje ngira mpave mperako. Aya majambo yavugwa na Perezida Neva igihe yari muri Congo mu kiganiro n'urwaruka. Bakibaza rero bati birya bintu harya vyasigura iki, ivyo ntuze yari amaze iminsi avuga uyu mukuru w'igihugu ca Congo, mbega vyo vyari bishatse gusigura iki? Ukumva ko mugabo on va se borner cane cane ku bivugwa nabi iwacu, uretse ko n'ibindi umuntu yocisha kw'amaso yitarukira, mugabo cane cane on va se borner kuri ibi bivugwa n'ababi iwacu ko nivyo nibaza ko bishobora kutugirako ingaruka ziri immédiat.
haba kuri twebwe, haba ku gihugu cacu, haba ku bacu. Ibi bintu rero vyo guhiga vyatanguye aho umuhari M23 wari usanzwe uhari kuva mu myaka ya za 2012 na rimwe nako 2009. Singiye muri historique mugabo kuva aho ugarukiye muri 2022 twarumvise nka perezida wa Kongo yihaya ati ngiye kuzokwatsa umuriro, amere nk'uja no muri detaye ati kandi uwo muriro nzatsa ati ndashobora kurasa i Kigali, ati ndashobora kurasa i Kigali ntiriwe ndajayo canke ngo ndungike abasirikare aba bagwanira hasi, ati ndashobora kuharasa. Ico kintu rero si ikintu co gufata minenegwe, kuko yabisubiyemo kenshi. Hari igihe umuntu agira ati umuntu nawe burya yavuze avuga menshi ahavura avuga n'akari murore, niko abarundi babivuga. Ariko we warumva ko irashimye yabivuze kenshi, mu nyuma mbere aranatubarira ingene bigenda, ati ngiye kuzokoranya shambere zose, ni kuvuga aba b'inama nshingamateka na nkenguzamateka, ati ndabasaba uruhusha rwose hanyuma ndasa i Kigali. Ivyo rero navuze ko tutaza kubitebako cane, mugabo bija muri geneze y'iki kibazo, kuko nkiriko ndabivuga ivyo nibaza ko ata muntu n'umwe yoninahaza ngo ingwano akayininahaza, comme si ingwano ari ikintu ciza co kuvuga. Egome utegura amahoro yamategura ingwano, mugabo ntabwo ari ikintu co kuririmba, ari ikintu co kuririmba. Nuko rero baratubariye ati jewe nakoranye inama zose, shambere zose, ati ndasumurira i Kigali, ati nta kindi co gukora. N'ayandi majambo arenjukiye mabi gose, wumva ko avuga umukuru w'igihugu mugenzi we n'ibindi. Mugabo rero aho ntitwari bwashikirwe rwose, twebwe nk'abarundi twaravyumva tugacira ku gahera tuti birahera iyo, ibi bintu vyo kubahukana gutya biragahera. Mugabo rero imbere yuko mpava ntarukira uko vyabandanyije iwacu, nariko ndavuga nti ingwano yo ntawe yereye kandi ntawona uwoyininahaza ngo ni ikintu rwose co kuvuga, kuko ingwano zihitana abantu benshi. Kandi burya nagira nibutse yuko ingwano cane cane ihitana abantu batanari impliqué. Ngira ngo ivyo ndaza guhava ndabishikako, yaba iyi si canke aka karere canke imbere iwacu, abantu bapromiriga ingwano bakanayiririmba aba aribo baja ku rugamba, ntabwo nibaza ko ingwano ziba zimara kabiri. Haba hari n'uwihenda akayitanguza, yabona uko umuriro umeze n'amarushwa bimuteye n'ibindi, nuko rero agaheza agasubira inyuma akagira ati ibi bintu biragahera. Ariko kuko n'abantu biyicarira gusa mu biro, bakabanza bagahungisha imiryango yabo iyo babonye ko rukomeye, bakayishira ahantu hari siri, bagaheza rero bakaza barakokeza biyicariye mu mabiro ari climatize n'amavira y'amabunker amwe atamenwa n'amasasu n'ibindi. Nuko rero bagaheza bagatuma abantu banciye aho bene twebwe tukahaherera. Nico gituma ejo nasomye inkuru, ngira ngo nzobivuga, Uburusiya bwarashikirije Ukraine ibiziga birenga 1003. Abo n'abantu bishwe muri iyi ndwi yahera gusa 1003. Azi ko arabusanga bapfuye ku buryo utoronka n'ikiziga n'ibindi.
abasirikare bamaze kugwa muri Ukraine b'abarusiya nabo ntibabarurwa, ibihumbi vyarakomeretse. Ubushize nabonye ko kuva ingwano yatangura Israel imaze gutakaza abasirikare barenga ibihumbi 30 vyose. Ni ukuvuga iyo ni imiryango ibihumbi 30 irira yo kwarika, ikarira igatembagara. Ntabwo rero ndi umupatiri ngo mvuge ko kw'isi ata ntambara ibaho, uretse ko idakwiriye, nubwo usanga ubwirizwa, ivyo ni dinamisme y'ubuzima, ariko nariko gusa ndagomba kwa-accentuer ako kantu tubanze tukumve. Aba bantu bapromiriga ingwano bakayitanguza, nta n'umunsi n'umwe bigera bayihomberamwo. Twebwe rero twayitavye tukanayininahaza, nitwe ba nyakuyigwamwo, nitwe ba nyakuyihombera. Ni nk'uko hari akantu nigeze gusoma ahantu bagira bati les élites ne sacrifient jamais leur progéniture. Ivyo ngira ngo ndaza guhava navyo ndabishikako, ariko uretse ko usanga bamwe bafise ababo bari mu ngwano n'ibindi, ndaje guhava ndabishikako, usanga batigera na rimwe barungika ababo ngo nabo baje gusoma kuri iyo, reka ndabivuge mu mvugo y'ikigereranyo, reka ndabivuge mu mvugo y'ikigereranyo, usanga batigera na rimwe barungika ababo, yewe naho boba bari mu ngwano, ababo directement, imiryango n'ibindi, canke ababo inshuti, abo bakunda, barabarya akara bati reka da, bati banza uhunge wigire akayago. Reka rero mugabo manze nshishe amaso kuri commentaire, ubona ko twari tumaze imisi tutaziraba. Uwitwa Aloys Ntaki yagize ati Andris, reka kuvanga ibintu nimba utabigira ubibona. Indirimbo Kigali Tombe yakurikiranye niyavuga Never Tombe, Uvira Tombe. Urumva n'amafight yo kuri réseaux sociaux y'amaperroquet nkuko wabivuze, mugabo si indirimbo yakozwe n'abarundi yo kuvyonga nkuko warubitanze. Hama President Neva amaze imisi ashikuza for sure, mugabo nawe ntuhengame. Yego me nivyo, urakoze kuwuhebura, urakoze Aloys Ntaki, nawe ndamaze kumumenyera ko defwa usanga duteramanye hano. Kigali Tombe, Uvira Tombe, franchement ntayo numvise, mugabo birashoboka. Naba rero bo ku marezo sociaux, erega simvuze ko abashobora gukokeza ingwano bari ku ruhande rw'u Burundi gusa kugira ngo ndabayinkrimine bonyene, nuko abo rero b'amaperroquet bari prêt kubesha. Uyu munsi hari umuntu ndavye izina ryiwe ngira ni nk'umunyarwanda, nabonye yagize, reka ndagacishemwo umushigantahe Aloys ko ubizanye, ari umuntu nabonye ntibuka izina, mugabo akurikiranwa n'abantu benshi b'umunyarwanda, je crois, canke umunyekongo bavuga ikinyarwanda. Yapubliye ifoto iriko umuntu hano nawe ari ku marezo sociaux gose yitwa Jones, ngira ngo arabamuzi, ayishira iruhande y'ifoto ya Perezida Neva. Nuko rero baravuze ati uyu yitwa Nerina, ati bamaranye imisi bari bagendana, ibi vy'abantu bubatse bagendana n'abakiri bato, ati akundana na Perezida Neva n'ibindi. Donc nishatse gusa kuvuga ati titre d'exemple yuko abashikuza ntawovuga ko bari ku ruhande rumwe. Undi yitwa Igihe ni ciza yagize ati Uburundi buteye vyonezera cane u Rwanda, kuko ata ntambwe nimwe bwotera boba batumye turonka intwaro dukeneye, kuko abari Burundi bose boca baronka uko bashika ku cifuzo, indoto yabo isohoye. Rero jewe nobwira Neva ko yogerageza kuko n'umuswa warigeze ibuye. Mukuniste avuga ibisuniswa. Mukuniste ngira ngo nabonye hari izina
batazira neva bakirwana ngira ngo nivyo ashatse kuvuga uyu muvuka. Nuko reka rero mbandanye ivyo nariko ndavuga nari nkiriko rero ndavuga ntivyo gukokeza ingwano babikokeza nuko ataco cane cane babihomberamwo kandi ikindi babikokeza kugira ngo bafirme leur grandeur canke babona yuko leur grandeur iri menacée ariko ça n'a jamais été ko ari ikibazo c'abanyagihugu nk'uko bakunda kubitirira ibintu vyinshi. Yewe reka rero mugabo tumere nk'abibukanya nariko ndivugira ivyo vyo muri Congo ingene zatanguye. M23 bavuga ko ari abanyekongo nako n'abanyekongo bavuga ikinyarwanda bavuga bati twabaye mu makambi y'impunzi imyaka itabarika twagiranye amasezerano menshi na leta yacu atigeze yubahirizwa bati turatashe bamwe bava za Uganda abandi bava mu Rwanda sinzi ko barabavuye i Burundi ariko navyo birashoboka kuko n'u Burundi hariyo abanyekongo bavuga ikinyarwanda bariyo. Vyatumye rero leta ya Kongo itangura kwiyambaza cane cane ingabo za East Africa nizo zatanguye zikaza zivuga ziti reka tuje hagati tubatature twumvirize bamwe bose ikibazo bafise mbere vyatumye hari ivyo bumvikanye haheruka kuba mbere na ibintu vy'amaconcertation yabera i Nairobi bagera ahantu rero baravuga bati reka ahantu M23 yarafashe tuhashira ingabo ziri neutre ndavyite gutyo arizo za East Africa iyo force sinibuka uko bayise mugabo hariho rero nk'ahagiye harafatwa n'abasirikare b'u Burundi ico nagomba gushikako bahawe ingabo za East Africa mugabo zituruka i Burundi uyu perezida wacu rero baciye hirya nk'umuhuza yari asanzwe kandi anarongoye East Africa yaciye aca hirya abarira perezida wa Congo ari parti imwe muri conflit ati burya noguha abasirikare bakaza kugufasha kurwana ati noguha abasirikare bakaza kugufasha kurwana cane cane acaza uriko uravyumviriza yigisha ibintu biri primitive rwose ibi bintu vyo kuvuga ko hariho empire ngo y'abahima canke abatutsi ngo iriko irabakreye turagaba mwana wa mama turagowe reka rero ahubwo urabe uko ungenza ndaguha abasirikare hanyuma baze bagwana ni ukuvuga ko ubwa ngingo igisirikare cacu arico c'u Burundi cari gifise igice kimwe c'abasirikare b'abarundi bari mu bari hagati bavyita kuja hagati kuba neutre hakaba rero n'ikindi gice c'abasirikare barungize mumbabarire nciye kure mumbabarire ko ndiko ndanabasubiriramo ibintu twese dusanzwe tuzi ngomba kugira twumve igituma iyi mvugo rero yadutse ikaduka kandi yewe idaciye hirya atari bimwe vyo kuvuga vya findifindi vyo gucisha hirya abantu bose bagahungura amatwi ubwo rero bahavuye bajayo muri Congo je ndibuka iyo nkuru cane cane nayisomye kuri hari ibishwa za 2022 ndashobora kwihenda mugabo kuko zari za 2022 ndibuka ko nasomye iyo nkuru kwa Pacifique gutyo ariko aravuga ko hariho abasirikare b'u Burundi ngo baja kurwana bambaye impuzu za Congo bakavuga ko bamwe muri bo mbere bakivugira ko iyo bashitse muri Congo ngo babambike izo mpuzu n'intuzenya inkoho bakazisangayo nuko rero
nk'uko basanzwe babeshuza baragize bati ivyo bintu no kubesha no kutwambika ibara nta vyahigeze biragahera ariko ntivyatevye urabona ko urabesha ariko ugatinda ugahinyuka ni loi de la nature nta muntu abesha ngo abesha igihe cose abantu bose sinzi ingene babivuga uwo bimenya aca abibona mugabo rero nuko hatanguye kugira abapfa tangura kugira abapfa habonetse mbere n'umugenerale yari arongoye iyo batayo yitwa Muzinga ko bamutazira nawe nyene yabonetse yambaye impuzu za gisirikare ca Kongo nihagira mbere uwumfata ijambo ndaza kuraba amafoto amwe ejo kwa nkiyafise mugabo nawe duteramanye ushobora gushirako ayo mafoto muri commentaire yaramenyekanye ahantu henshi nuko rero vyagiye biravugwa je ndibuka kuri BBC batireka ivyo n'ivyo abantu bavuga ati n'ibindi mugabo osi ntitwibagire ko naba basirikare bamwe bari barahawe kuba neutre bari muri force ya East Africa nabo nyene baciye baca hirya ahantu bari barahawe bagaca hirya bagaca bahasubiza FARDC ni ukuvuga igisirikare ca Kongo ivyo bintu rero biraheza biratangaza ku buryo izo ngabo zari zirongowe ndashobora kwihenda ngaha n'umusirikare w'umunyakenya uwo mujenerali w'umunyakenya rero kuko yabona ibintu biriko biraba bitari vyo bashingiyeko ira alerte avuga ati ariko ibi bintu sibona ivyo ari vyo ivyo twasezeranye sivyo biriko birakorwa ngira ngo muribuka yuko yavuyeyo amaguru adakora hasi agira ati ndahaswe maze kuronka amamenase yo kunyica menshi sinzi jo kwake hari ahantu no ngaha ndashobora kwihenda mugabo nibuka kumenga hari ahantu kontenje y'abasirikare b'abanyakenya boba bararashwe ko hakagira kwa n'ubupfa canke babiri bati twihenze siko barashwe na FARDC canke na anyway mugabo ico ndumva ico niko ndavuga nuko hagiye harabamwe ibintu vyitwa kubura ubushingantahe umuntu akakubarira ati ingo tuje hagati utwumvirize ugira iki ubundi agaca hirya akabibonamo ino opportunité yo gukwiragiza ideology ipfuye iri primitive mbi gose akabibonamo na opportunité yo guca amahera ivyo vyo guca amahera sagaseseshwa rumuri kuko ngira ngo turibuka ko hari abavuga yuko ngo buri musirikare leta y'u Burundi nako nuko ndiko ndavuga ngo leta y'u Burundi neva nabo bakorana boba baramuronkako nk'ibihumbi 5 vy'amadolari eko abasirikare bazi ko bavuga bati nta kantu turonka no gufungura n'ibimwe vyo gukora ku bimenyetso n'ibindi mu ntunge yewe murantunga sinzi akantu nariko ndaraba ko koba kameze neza nuko nariko rero ndavuga nti abo basirikare bagumye bidoga bagira bati nta kantu turonka n'ibindi mugabo ivyo sivyo nagomvye ko cane dutebako ico nagomvye ko dutebako nuko bahavuye rero berura rwose batangura kujayo beruye mugabo na bamwe mu bari bariyo hariho abagize bati ntitubandanya kurwana ingwano tutumva bati twitahire bati ko n'ubu bagifunzwe bagirijwe ko ngo bahemukiye igihugu n'ibindi hanyuma narigeze gusoma aho rero sinavuga aho narisomye neza mugabo si ma mémoire bonne ndibuka ko naba narabisomye kuri Facebook
hariho abasirikare 19 banse kujabuka bageze kuri Rusizi, bati ntitujayo kuko iyi ngwano ntitumva iyo ariyo, igihugu cacu kiri muri Kongo mu biki n'ibindi osi. Mwibuke ko abagwa muri Kongo ntawumenya ce qui se passe, haba kuri bo haba ku miryango yabo. Namwe mwibaze nk'umuryango ubuze serugo, ngira ngo muhora mubona hari abasigaye abagwayo, ugasanga amaze amezi makeyi gusa ariho yaracubaka urwiwe, abandi ugasanga afise abana 9. Ivyo vyose urumva nka barya baja kurwana muri za Somaliya hari uko bitegura. Ivyo vyose rero kontra y'ingene bajayo reka da ntawubivuga, mugabo rero reka ntiduhave tuja mu bindi. Baragwanye kuva za Sake, bakaza biruka bakimaza amaguru, za Goma baragwana, bati uko dushitse Bukavu uwuzoba umugabo azogaruka. Ngira ngo uyu yariko aravuga ivy'amaperoke aribuka uko baririmba gose, ati Goma abasirikare ba FARDC cane cane barariye igiturire, indonke, atariko yewe ati Bukavu twarayifatiye. Nuko rero na Bukavu nayo vyarashitse bahavura kamyazikare yuzuye abasirikare b'u Burundi biruka bakakimaza amaguru gose. Nuko rero hari n'umuntu yambariye ati burya barirutse bagerana za Bujumbura za Cibitoke, ati gusa babonye ko M23 itabagumye bakurikira za Uvira n'ahandi, ni harya rero waca wumva ntuze yahavuye abwiza ati twagarutse Uvira, ati nta twigeze tuja, ati ataho tuzohamaranira. Mugabo rero gituma mvuga nti izi mvugo z'uguhayagiza intambara tuzivuge kwiki, nuko kuva ubwo rero abasirikare, nico nagomba gushikako, ni bimwe vyanje vyo guca irya nino, kuva abasirikare b'u Burundi bagera ku muryango w'u Burundi muri Uvira, perezida rero yarahavuye arakoranya butarariye abasanzwe baserukira ibihugu vyabo mu Burundi, arabakoranya aho yavuga ubona ko adafise umutima mu nda, reka ndabivuga uko. Uravye nkavuga ibi vy'ibimenyetso vy'umubiri kenshi burya ntibibesha, yaravuga abona akanura amaso agatranspira gose, aravuga ati ibi bintu vy'intuzenya, yarabanje aravuga selon lui la genèse y'ikibazo c'ingwano kiri mu karere. Arabanje aravuga ko ikibazo wewe abona ko gituruka kuri FPR. Yavuze ngo abo bantu bafashe ubutegetsi ngo bagatembagaza leta ya Perezida Juvenal Habyarimana. Nuko rero mw'isi nzima ngira ngo sindabizi, ariko yabaye umukuru w'igihugu wa mbere arogereta yuko gouvernement génocidaire ya Habyarimana n'abo bakorana imubabaje kuba yarasenyutse. Yabivugiye imbere y'abantu. Ibi ni bimwe vya deux poids deux mesures bimwe navuga ejo bundi. Iyo genocide iri reconnue kw'isi nzima, amaorgane nka Nations Unies n'ibindi bihugu bikomakomeye birayemera yewe. Ariko umuntu qui fait l'apologie y'abayiteguye n'ibindi, reka nta muntu n'umwe yigeze amuvuga ko umenga wararekuriwe kuvuga ivyo yishakira. Nuko ariko reka navyo sindabitebeko. Arongera rero aravuga ati iyi ngwano niyabandanya, ati ndabizi neza ko ariko arategura abo muri yabisabu abagwanyi ba Red Tabara, ati ndabizi ko ariko arabategura bamenyereza ingwano kugira ngo babe aguerri, niyo terme yakoresheje.
ati ndabizi neza ko ariko arabakoresha abamenyereza ingwano, ati ariko iyo ngwano niyaza ati izoca iba generalize, ati uko azotera Uvira niko tuzoca dutera Kigali. Nuko urumva ko ivyo yabivugiye imbere y'abantu y'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi. Ico ntibuka sinabonye ko bakoma amashi, ariko ils ont pris note de ça. Ivyo rero vyarabandanije habandanya kubaho ama provocation cane cane bene vya bindi vyacu vy'i Burundi, vy'umuntu aheba agatuma abashikiriza bitutsi. Haradutse abitwa ba Pasitori Mbayahaga, sinzi ko ari Pasitori nuko ari ibindi bimwe bitwa ba Pasitori Mbayahaga, abitwa n'abandi bantu b'abasoresore gutyo n'inkumi, badutse bavuga ibintu bumva ko biteye ubwoba, barabivuga koko barabivuga bagahayagiza bati ingwano bakayiririmba buri kanya reka. Ariko rero vyabaye nk'ibiteye nyagato. Ariko ku yindi ncuro igira kabiri yabivuze, yagiye mw'isengero ry'uyo nari mvuze aho hejuru yitwa Pasitori Mbayahaga canke Apotre gutyo. Uwo rero araheza aramuha mikro kuri aritari y'iryo sengero ryiwe, naryo nyene ntibuka izina. Araheza rero aravuga ati burya twagwanye urugamba rukomeye, ati birya mubona ati ni ibisigarira vy'urugamba twagwanye, ati burya ndafise abasirikare mudashobora kubona, ati n'abasirikare bakomakomeye mudashobora kubona, ati nuko rero uwuzontera ati nanje nzogwana. Nivyo urumva iyo n'iyindi mvugo nashatse ko tugenda turibukanya, aho yagiye umukuru w'igihugu burya si umuntu aganira nk'uku umuntu aganira ari umuntu muto. Ivyo avuze bishobora no gutuma, sinzi hano umuntu yigeze gufata ijambo atubaye ati ntawovuga ngo umukuru w'igihugu yariko arijandajandira, ati burya umukuru w'igihugu hamwe yovuga ati iri joro abarundi ntimuryame, ati nivyo ntawovuga ko bobura dedevya batobura kwiryamira bakagona bagatembagara, ariko ati benshi borara bakanuye bagira bati ivyo bintu biri bugarukire. Nuko rero turetse ivyo vyo mw'isengero, ku ncuro ya gatatu yagiye kuri komine yitwa Bugabira yo mu ntara y'ico gihe yitwa Kirundo. Iyo ntara no ngaha ndashobora kwihenda, ariko je crois ko yoba hari ukuntu ihana imbibe n'igihugu c'u Rwanda. Nuko rero yaragiyeyo arakoranya abanyagihugu, yanabonetse asenga apfukamye ari kumwe n'abantu avuga ko bakorera Imana. Nuko rero naho nyene yabonetse avuga amajambo akomeye ku kibazo co gutsindwa muri Congo. Yavuze ati twebwe twagiye gufasha, ivyoba muri Congo ntitwobibazwa kuko abakongo ubwabo nibo bafise ivyabo, ati ariko twebwe ati niryo jambo yakoresheje, naryo nyene sinari bwaryumva, ni umukuru w'igihugu. Ati twebwe ntitwokwemera ngo kugwa mu bana nka kurya kw'abanyekongo, ati ntitwovyemera, niryo jambo yakoresheje. Ati tuzogwana, aca mbere aranibutsa ibijanye ngo n'ingwano zihuza Uburundi n'u Rwanda zimaze kuba. Aravuga ati muribuka igituma aha hantu iwanyu bahita mu Kirundo, ati nuko abarundi bahagwaniye n'abanyarwanda, ati bakabatsinda, ati n'ubu rero nta kizobuza ko tuzohamagara umunyagihugu akava za Makamba ni ku mpera extreme sud y'Uburundi, ati abanyagihugu bave muri sud, ati baze koko bagwana urugamba.
ati urumva ko yariko aramera nk'unoganza canke uwafirima bimwe yavuga ko ingwano izoba generalize. Iyindi ncuro yabivuze hari ejo ku munsi wo kwifurizanya umwaka mushasha ugiye gutangura, vyabereye i Gitega aho hari umukuru wa gisirikare chief of staff, hari abashikiranganji n'abandi bakuru. Mugabo ivyo vyabaye haheze iminsi umukuru w'igihugu yakiriye abakuru mu gisirikare, bukeye bwaho yakira abakuru mu gipolisi c'Uburundi, hanyuma rero araheza arabashikiriza ijambo benshi babonye. Yagiye aravuga ati twebwe murabona ko dufise umubanyi mubi mu buraruko bw'Uburundi, ivyo nta nkeka rero navuze nti haragera aho umuntu adacisha hirya bimwe vyo gufindika no kuvuga abumva bakumva, haba hageze aho berura. Nuko rero baravuze ati turafise umubanyi mubi mu buraruko bw'igihugu cacu, ni kuvuga uwo n'u Rwanda. Ati rero uwo mubanyi mubi yama araduhigira, ati mugabo nagira ndamubwire yuko hamwe yohirahira akadutera, ati hamwe yohirahira akadutera atazosigara yicuza icatumye atanguza iyo ngwano, ati kuko azomenya uko yayitanguye, ati ariko uko izohera ati ivyo ntavyo azomenya. Urumva ko ku bwa ngingo jewe niko ndavyumva, yameze nk'utangaza ingwano, ati turiteguye rero. Nababariye muri Infama kuwa kabiri ko abasirikare benshi n'ibigwanisho kabuhariwe Uburundi bufise vyari biri pointe muri komine yitwa Busoni mu buraruko bw'Uburundi hafi y'umupaka n'u Rwanda. Ivyo ngira ngo muribuka ko vyigeze gutuma Amerika na Cuba bihakwa gukoranyako. Sindabizi ko muri droit internationale hoba hari ico babivugako, uwo babizi yoducira agace. Mugabo naho ataco ndabizi ko, nibaza ko kizira gose gutunga ibigwanisho cane cane bikuru canke ukamilitariza gose imbibe z'ikindi gihugu naho woba uri iwawe. Kuko ndibuka ko baja kuvuga bati turafise ubwoba ko Uburusiya bwoba bugira butere Ukraine, umenga baravuga bati tubona ibikoho vya kirimbuzi, tukabona abasirikare benshi, tukabona izi modoka zitamenwa n'amasasu n'amabombe, ati nyinshi ziri hafi y'umupaka na Ukraine. Urumva ko nari nshatse gusa gucishamwo ngira nti ntabwo ari ikimenyetso ciza. Ivyo kandi naravuze ko vyananditswe n'umuntu yitwa Imbwa Itukura, nawe nyene n'umuntu akunda kumena amabanga gose yo muri CNDD-FDD. Nuko ubwo rero ivyo kandi cantangajije nuko vyavuzwe mu gihe nari nabonye ivyanditswe na Ministre wa Relation Extérieure w'u Rwanda, yavuga yuko ngo ati twebwe turashima yuko twatanguye kuvugana n'abategetsi b'i Burundi, ati twatanguye kuvugana kugira tugire ibi bita desescalade, dusukemwo mabisi, ati kubera ibiriko biraba. Ariko urumva ko n'ibime navuga ubushize ngira ngo kuba atari ukudatahura politike rwose, reka ndabivuge gutyo, umuntu wese ashobora kuba insiguro agira. Nuko nagize nti aba bategetsi b'i Burundi kereka bahindutse umuntu akabibona, ariko n'abantu cane cane bari muri logique y'ibintu vy'amacakubiri, bimwe vya Hutu power n'ibindi.
ntabwo ari abantu mushobora kuganira, mumaze kuganira kangahe, bimaze gutangira. Nuko mugabo rero ivyonye umukuru w'igihugu yaraye asubiye kunoganza ku munsi w'ejo, yabinoganjije mu gihe abategetsi bandi bamaze imisi bihaya, cane cane umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu yitwa Geoffroy Edouard Bizimana, aravuga adaciye hirya nino, yavuze mbere ko ikibombe caguye mu Cibitoke ngo coba carashwe kivuye ahitwa Bugarama mu Rwanda, ati rero ico kibombe ko carashwe, ati u Rwanda rwatwatatse, ati tuzivuna. Umuntu aserukira Uburundi muri Nations Unies, izina nanje aha riranjanye, mugabo mwarabonye ko avuga adaciye hirya nino, akavuga ati tumaze iminsi duterwa n'u Rwanda, ati rero nk'abarundi, ati hazogera igihe kwihangana kuduherane, ati turwaneko. Ivyo vyose rero urumva ni ibintu bivugwa, nico nagomba gusozerera kuri iyo ngingo mvuga, ni ibintu bivugwa n'abakuru, utovuga ngo urumva ibivuzwe n'abo ba Nerinate nari mvuze aho hejuru, ushobora kugira uti ni ntuzenya analize iri errone yiwe, ati ivyo vyose ntazi ivyo avuga canke n'ibindi. Ariko ibintu bivuzwe na abakuru bo hejuru nk'abo, nk'uwuserukira Uburundi muri Nations Unies, burya baba bariye isi yose nzima, ati muragabe twebwe tugiye kuzokora ibi, si ikindi kintu giteye amakenga, bikavugwa n'umukuru w'igihugu, ariwe ashobora kugomora ingabo, ni chef supreme w'ingabo z'Uburundi, agategeka ingabo zikaja kwirunda ku mipaka y'u Rwanda. Reka rero ndababwire, nta nubwo ari n'ingabo gusa, ngira ngo tuzobiganirako ku wa kabiri, nuko benshi mwarabisomye. RPA ivuga ko abanyagihugu bo muri mu ntara ya Muyinga, ibice vyegeranye n'u Rwanda, bategekwa rwose gufungurira imbonerakure ibihumbi n'ibihumbi vyahazanye. Urumva ko iyo ni message ikomeye. Nuko ikindi kintu gikomeye, nuko nasomye kwa Pacifique ko abanyagihugu bo muri komine yitwa Bugabira, ni hamwe umukuru w'igihugu yaja kuvugira, ati twebwe abarundi b'ingwanyi twabatsinze kuva kera, n'ubu tuzobatsinda. Aho hantu abanyagihugu baho, uko nabisomye, baratabaza kuko bose babwirizwa kuja kw'irondo, ibi vyo kurara urakizura bose. Ariko hanyuma rero udashoboye kujayo akabwirizwa kuriha hagati y'ibihumbi 10 na 20. Ni ukuvuga cane cane nk'abarimu, urazi ko akazi kabo usanga atana akanya ko kwiyiba ngo uhunikire na gatoyi, bagira bati twebwe biratugoye rwose udutabarize rwose, ati vyaba ivyo vyo kuja kw'irondo ntavyo dushoboye, kuko kuva kw'irondo ugaca uja kwigisha, ati ni bimwe vyo kurusha umubiri, ntavyo dushoboye. Ati ariko n'ivyo vyo gutanga ivyo bihumbi 10, 20, ati ntavyo dushoboye uravye amikoro yacu. Ngira ngo mu kiganiro twariko turaganiramo ku wa kane, nanje ndavuga y'abarundi bagowe, abarundi tugowe, usanga pouvoir d'achat, ubushobozi bwo gushobora kugura ku mahera yacu bwaratakaye, n'ivyo bihumbi 100 naho ubifise mu kanya ukayoberwa iyo biciye. Nuko rero nariko gusa ndashaka kuvuga ko iyo bagira bati iyi ngwano tuzoyigeneraliza, ntabwo umuntu yovuga ko baba bariko bijandajandira canke bikinira. Urabona ko bari muri iyo logique, bari muri iyo logique iteye ubwoba,
ngira ngo turahava mu kanya tugira ati mbega mugabo bari muri iyo logique iteye ubwoba mugabo nagira ngo twibukanye ko atari iya vuba nagumye ngaruka kw'ijambo ntikubivuga mu buryo butari bumwe bwo gucisha hirya nino no kugira gute bakabivuga bakerura ubu barabivuga badaciye hirya nka bimwe vyo kubeshanya vya diplomasi n'ibindi ariko reka duhere sinzi ko twohera kure cane benshi ngaha barabonye amasezerano yasinywe hagati y'uwari aserukiye ingabo z'u Rwanda zari zatsinzwe zitwa FAR sinzi Forces Armées Rwandaises General Augustin Ndindiriyimana je crois na warakuriye abagwanyi ba CNDD-FDD yitwa Leonard Nyangoma ngira ngo murazi ko abo basirikare bari bavuye mu Rwanda batsinzwe yewe banakoze ihonyabwoko ryibasiye abatutsi barasinyanye amasezerano ariko abo bantu bikaboneka ko batari barigeze baheba ako gatima k'ubukoko n'ubwicanyi ndiko ndashaka kugaruka ngira nti ibi rero nuko gusa ubu abantu basigaye bavyerura bakabivuga atari bimwe vya findifindi niko abarundi bavuga ariko si vyavuba urumva nk'ayo masezerano pacte yo gufashanya ati nimudufashe dutsinde iwacu twisubize igihugu natwe tubafashe mutsinde iwanyu mufate igihugu ngira ngo rero boba batayibagiye kuko muri 2009 mu mwaka w'ibihumbi 2000 sinzi ko ari 9 canke 8 no ngaho naho nyene ndabivuze ndavyikurako gato wari icegera c'umukuru wa Oricome twa Ernest Manirumva ngira ngo muribuka ko rimwe twavyutse mu gitondo cyari le 29 z'ukwa kane twavyutse mu gitondo tuti baraye bamwishe muri 2009 tubaraye bamwishe abantu bose bati none yewe yoba yazize iki abantu bose bagwa mu gahunda mugabo niho twaza kumva ku makuru ya RPA ya investigation abanyamakuru ba investigation baratubarira uko vyagenze n'abamishe ivyo sivyo ngomba kugarukako mugabo ivyo ngomba kugarukako nico yari yazize yazira ko ngo yariko arakora inkuru ku bigwanisho bitagira uko bingana jo kwake vyagera ku bihumbi 40 inkoho za Kalashnikov n'izindi zavaje kwa muri Malezi zikaza zikagurwa pour le compte y'igisirikare n'igipolisi vy'u Burundi mugabo ivyo bigwanisho ntivyigere bishika mu bubiko muri kuvuga muri magasin militaire canke z'igipolisi c'u Burundi ivyo bigwanisho rero vyaca bija guhabwa abagwanyi ba FDLR kuvuga FDLR ni ya fare ifatanyije n'interahamwe n'abandi bari mu mashamba bahavuye baheba iyo operation ya fare ngira ngo kubato babizi bahavura biyita FDLR vyari bivuye mu vyitwarire n'ibindi byo sino bigaruka ku mugabo ico ndiko gusa ndashaka kuvuga nuko ivyo bigwanisho bigenewe igisirikare kurumva ndashobora kugenda muri Malezi ngo shaka gukomanda ibigwanisho ndi FDLR ndi paripehutu n'ibindi ngira ngo hariho l'intermédiaire y'ingene nuko ubwo rero ivyo bigwanisho rero barabibaha hanyuma bagaca babashimira nabo mu kubaha inzahabu donc bakaziha aba ofisiye bakuru haba mu nzego z'umutekano umugambwe n'ibindi vya CNDD
nuko ubwo rero urumva uwo muntu abaraziza ico, ariko urumva ko ça confirme yuko finalement aba bantu ntibigeze baheba, kuko urumva ku bwa ngingo abantu bemera gukorana kuko bahuje ideology, bahuje ivyo bemera, bahuje ivyo bemera, bati reka tunywane kugira tugwize inguvu. Urumva ko ni ibintu biteye ubwoba ku karere, kumva ko cette fois-ci hariho leta mu karere isigaye ikorana n'abantu bagirizwa ihonyabwoko, kandi mbere batari batanavyicuza, kuko urazi ko bagumye bagira ivyo bita ibitero vy'abacengezi. Urazi ko hari naho bagiye ahitwa Nyange, je crois, ndashobora kwihenda amazina, ariko ahitwa Nyange bakagenda bagafata abana b'abanyeshure bakabagira nka birya vy'Ibuta. Sinzi ko ari inyigisho bari bahawe na CNDD, bati twebwe twabigenza uku namwe nimubigira uko. Bagiye bakarengera mw'abo bana bakica bakagira iki, naho nyene babariye bati mwitandukanye n'ibindi. Ivyo sinobijama, ariko ico nagomba kugarukako ni uko imikoranire yabo itari iya vuba. Urumva ko hari n'uwo vyahitanye, vyarabandanije rero urumva finalement, kuko 2015 vyaravugwa ko ndabishize entre guillemets, mugabo burya uzi utinye ikintu kivuzwe uzi ugitinye. Vyaravugwa ko hariho abantu bari haba mu nzego z'igipolisi canke iza gisirikare, ariko igipolisi cane cane, bambitswe gutyo, boba ari abantu bavuga ikinyarwanda b'aba FDL. Vyaravugwa kuko jewe hari nk'umuntu yambariye anyagira, ambaye ati twebwe hano muri quartier 6, ni ukuvuga mu Ngagara, ati abantu baraje bazanana n'aba bo kwa Darius Kurakure, hanyuma rero araheza arakoranya aba batama b'abakoloneli ba kera bo mu bafabe. Urazi ko benshi ariho baba nako, arabakoranya abapfukamika muri pave. Bamwe bati nagira mu mbabarire nyakubahwa, nje kunywa imiti ya diabete, aturavuga uvuye aho urahaguruka turaguhitana. Nuko rero uwo muntu yambariye ati harimwo abantu igihe bariko barasubira inyuma, wumva kubaza ngo ese mu kinyarwanda tese gusubira mu mugi, ati bacahe abantu basinokivuga ntacoze, ati gusubira mu mugi bacahe, ati tukabona ko batiro turuva, ntashobora kukubwira aho baza guca n'ibindi. Donc ukumva ko bari barimwo hari kwazamutakura abemeje yuko hariho n'amakarangamuntu boba babonye n'ibindi. Urumva nta muntu yovuga ko imikoranire yo yoba yarigeze ihagarara. Mugabo rero ngaha mu ntunge ncishemo akandi kantu, mugabo nshobora gusa kuba n'abandi akavuze peut-être kubera kutaba bien rodé n'ingene la géopolitique fonctionne canke la politique. Mugabo jewe cane cane nisunga ivyo bimwe mpora ngira nti yewe ndakurahiye ivyo bintu ukazobona hari ico bivuyemwo urazongaye. Nta munsi n'umwe rero ndigera mbona leta ya Israeli cane cane kuva, ariko ni exemple ntanze, ntabwo ntandukiriye mu bindi. Ntabwo rero ndumva leta ya Israeli yagerageje kwaprosha izi za Siriya, izi zande, ngo ndagusavye rwose dukundane, kuko barazi ko defa ntibahinduka. Murazi ko ni ibintu birebire, urazi ko nk'izi za Irani ntizumvikana na za Qatar, za Saudi Arabia, cane cane bapfuye igihagararo baba bafise muri karya karere. Mugabo usi bapfuye ibi bamwe n'abashiya abandi n'abasuni n'ibindi.
rero hari abo usanga defo bagerageza kumvikana nabo, ariko hari abo Isirayeli yamaze kugira ati aba bantu ntibishobora gukunda ko twumvikana, tuzobana dutinyane canke twubahane, mugabe ivyo kuvuga ngo tuzokundana ngo tubagendere turamukanye, ati ntavyo mbonyaho. Igituma ntanze ako karorero uti none ushatse kuvuga iki? Abategetsi b'u Rwanda, hari umuntu yigeze kumbarira, navyo ndabivuze ngira nti nta kuri kwavyo nzi, hari umuntu yigeze kumbarira ko muri za 2005 boba barafashije rwose cane cane mu bijanye n'ubutunzi aba bantu bo muri CNDD-FDD bakabafasha koko. Ivyo sindavyinjiramo, c'est la géopolitique, ni tendance y'umugambi wari muhari wari wahindutse umugambi, pfa mubanye neza vyoba vyiza. Mugabo izo za 2009 vyaravuga uko, sinzi ko muri 2010 hoba harabaye ibi bintu vy'abantu abanyepolitike b'abarundi base amatora ingene yariko aragenda n'ibindi. No ngaha nshobora kwihenda, ariko umenga abantu bose bakuru b'ibihugu bo muri aka karere ntibitavye uwo muhango, kiretse je crois le président rwandais canke intumwa ziwe. Igituma ndiko ndabigarukako nuko mpora ndabigarukako jewe personnellement, iyo umuntu ampenze rimwe birashoboka, canke akampenda kabiri navyo nyene novyihanganira, ariko jewe nta muntu yompenda gatatu. Na kabiri biragoye, mugabo ubuzima bw'ibihugu natanze gusa akarorero k'ivyo, nuko. Ariko ico nshatse kuvuga nuko abategetsi b'abarundi ntabwo bari muri logique y'ukuntu ibihugu bibana, bari muri logique yo kumva ko uko nigeze no kuvyandika muri commentaire bimviramwo ko nsanga abo muri muze ya communication y'umukuru w'igihugu c'u Burundi bambrotse. Nigeze kwandika ngira nti none mwebwe mwararavye mubona mwametrije abatutsi b'u Burundi, mwabagize ubusa, mwabagize abantu basabiriza, mwarabanyaze nta kivugwa, reka ubu rero muti reka twe exporte urwango rwacu, tugwe exporte ku batutsi b'abanyekongo, tugwe exporte